abantu benshi bamumbaza ngo mfike na Neri Nadia Hakizimana ngo dupfiki. Ni muze rero, ni muze ndababwira ikintu dupfa. Ndabahe inkuru y'imvaho. Rero kuri rufite ko muri misi yaramvuze vraiment, yaramvuze kuri statut ku ma live mu biganiro tellement papa birataba biramushikira. Rero après parce que elle dégageait toujours énergie iri négative kuva kera. Alors nanje ukuntu maze kubona kuri umuntu dégage énergie négative, ndakuja kure mgenzi, ndakubona gutyo j'observe puis naendelea maisha yangu, sivyo? Ivyo aravyandika cwe nta nigeze nsinge ndaramwishura ndihorira. Irya kabiri rero kandundura aho namwishuriye, aho nagiye kumushutana nambloka namubwiye nti Mademoiselle Rinat, nimba vyaranse kuvyara, nimba vyaranse kutwarinda amezi 9 umwana umushikane, reka kwirigwa uratera urwamo, uradahwa, uragira inzigo ku bantu. Imana iriko irahezagiza ibibondo. Wakone batiko nakavuganye shavu. N'ubu ntazobiheba kubera karakunda ubuzima bwanje cyane, arabuhumeka. Ntazobiheba. La raison pour laquelle je réponds pas, c'est parce que j'ai compris qu'elle a un problème. Inga just nyana Rinat. Muga ndatinye cyane, ndatinya abapampe biwe. Bage bamuha amakuru. Ko je nanje naho duhurira, ntihagire umuntu azosubira kunzanira inkuru za Rinat. Ngo niriya kuvuza ibi, ngo niriya kuvuza iki, parce qu'elle parlera toujours de ma vie. Erega umushikiriza gitutsi nawe n'umutukanyi. Abantu mu muhama platform, abantu mutanga ama platform y'ivyo abantu batukana. Nimwe muri abatukanyi, namwe murimo mu batukanyi. Ladies and gentlemen, wow. There's something about this girl, man. From around my head. Every time I hold back your feelings, you just wouldn't say. But when I finally found the words to say. Hi besties, how are you? I hope that you're doing fine. Me, I am doing good. So today I'm bringing drama. Alors, uyu munsi d'abord karibu kuri chaîne yanje, kuba ari bashasha mukire subscribe. This is my second channel. Nkuko namanda bivuga. Iyi ni chaîne partager some of my experiences z'ubuzima bwanje and zimwe mu nyishu, hatanga zimwe mu nyishu mu bibazo abantu barabambaza ku buzima bwanje. Sometimes iyo numva nyene biri ari ibintu nyine byo gupartager abantu. Aussi nkagira n'ama vlog, muramubona kugira ama vlog y'ibintu banagiyemwo, un peu pour partager umunezero mba ndimwo. Nkuko arabivuze, ikindi gihe nzohora nza ndira kubera no kuriya biri muri bimwe biri mu experience yanje, sinama nkwenga gusa des fois ndarira. And muri make ni ivyo, ni chaîne itandukanye n'ama emission ya Seven Vibes, parce que hajya anye tukena ibintu biri sérieux by'ubuzima vy'iki by'abandi bantu en général, canke abantu baje kuvyivugira. Mais ici je parle de moi, ça fait chiant. Alors uyu munsi rero nk'abantu b'Imana nje kuvuga ku muntu bita Neri Nadia Hakizimana, benshi mwita Rinat. C'est la première fois ngira mvuge kuri uyu mukobwa, et c'est aussi la dernière fois ngira ndamuvugeko. Alors abantu benshi muraza kwiyumvira ati kubera iki agize réaction après tant d'années. Uyu mukobwa ariko arantuka, ariko aramvuga, ari obsédé par ma vie, singire réaction nimwe. Abantu benshi bamumbaza ngo mfike na Neri Nadia Hakizimana ngo dupfiki. Ni muze rero, ni muze ndababwira ikintu dupfa. Ndabahe inkuru y'imvaho y'ibintu twapfuye, kuko sinavuga ngo sinzi niba ari ibintu dupfuye umunsi, nico ibintu twapfuye mbwa ntacu nazo kugerageza kubishura. Hanyuma impamvu ngize réaction ndayibasigurire, nukugira ngo kuva uyu munsi ubonye iyi video
ntihagire umuntu n'umwe azosubira kumbaza ngo umufiki na Nerinati, ntihagire umuntu azosubira kunzanira screenshot za Nerinati, ntihagire umuntu azosubira kunzanira inkuru za Nerinati ngo Neri yakuvuza ibi, ngo Neri yakuvuza iki, parce qu'elle parlera toujours de ma vie, elle parlera toujours de ma vie. Rero kubera ko ntafise umwanya wo kwitaho ibintu aba ariko aravuga, ntafise n'umwanya wo kwitaho ibintu aba ariko umwanya wose ku buzima bwanje, sima nkeneye ko mubinzanira. Aussi nuko nabonye ko hariho abantu, abakunzi banje, abantu bankunda vya vrai, babibona bikabakora ku mutima, bikabababaza. Notama papa wanje vuba yarabibonye. Papa antuka akurikirana amashari yanje yonyene, akurikirana ibiganiro vyanje gusa n'ibintu mba nakoze hamwe na sport na politiki, ibindi bintu ntavyigera araba. Rero kubera le fait ko muri misi yaramvuze vraiment, yaramvuze kuri statut, ku ma live, mu biganiro, tellement papa birataba biramushikira. Rero après ndabona ko uyu mukozi ko arambaza ati uyu muntu ninde, uyu muntu yitwa unye mupfiki, aza no kuraba ibiganiro vyiwe. Après nyene nk'umuvyeyi arampa impanuro, muga ndavuga nti papa ariko arambaza ati mvuga dupfiki, umunsi nzogira video kugira ngo abantu bose baniyumvira ati dupfiki ugenda gute, baronka inyishu une fois pour toutes, ntihagire umuntu usubira kumva aje kunzanira ibintu bitamfasha gutera imbere, bitamfasha kuavansa, ahubwo binsubiza inyuma. Parce que ngiye kuvyitaho noja mu vyo kwiruka kumwitwarira, nivyo kwiruka kumwisha ndamutuke na jewe, mu vyo kwiruka kugwara nawe, mu vyo kwiruka kumenya nanje ubuzima bwe ngo nanje ndonke ngene ndamwivanjako. Alors que tout ça, ça m'aide à rien du tout mu buzima bwanje. Niyo mpamvu mpisemwo kubabwira ibintu uko bimeze, right? Duhere ku ntango rero, nibaza ko twohera ku ntango. Hari abantu barabibaza ati est-ce que Nerinati na Ozi barigeze kuba bazinanye? Ego cane, twarigeze kuba tuzinanye, mugabo ntitugeze tuba abagenzi. Twamenyanye kubera ko deja jewe naje muri industry y'abasani y'imiziki n'iki, ndayimusangamwo, elle était dedans. Je ninjiyemwo akora ibintu, akora kuri media en ligne yitwa nimba ari NGM umengo. Yakora n'abantu bitwa ba Zehot, ba Judy Kael, ba Peniel, menga barakorana nyese. Ico gihe nanje yo nakora muri Bujumbura TV nkuko mubizi, après ndaja muri Buja Hit. And je nibuka ko ndi muri Buja Hit, sinibuka neza nimba NGM yarabandanyije, sinzi ikintu cabaye irahagarara. Et après acagira restaurant mu Kamenge. Harya yarafise aka restaurant kari juste après ya Master Music, I guess. Yes, ndavyibuka neza. Alors que aba boss banje ba Buja Hit baba juste mu Gasenyi hafi yaho. Rero des fois twaraje gufungura kuri iyo restaurant yiwe. Menya nuko mugabo ko mutwa turi bantu bose turi muri industry, twari tuzinanye, yaranzi nayo ndamuzi. Mugabo we have never been friends. Ariko bien sûr des fois twaravugana, gusa hariho kuvugana n'umuntu mutari abagenzi, parce que elle dégageait toujours énergie iri négative kuva kera. Alors nanje ukuntu meze, maze kubona kuri umuntu dégage énergie négative, ndakuja kure mgenzi, ndakuja kure, ndakubona gutyo, j'observe puis naendelea maisha yangu, sivyo? Hanyuma birabandanya gutyo, birabandanya uko nibuka ko no kuri sale ndavyashobora kuba yarahaciye ngira nk'inshuro nka 2 je pense. Iryambere ndamuhikiga d'abord yatangiye kuntuka nkiva muri Buja Hit mu groupe ya WhatsApp, avuga ibintu vyinshi nyene nkabibona. Mwa kiragira nafise amanyama gose, sinzi ukuntu kiragiye ko ntakora video yo kumwishura, va kiragiye sinari bwaye mature nkuko ndi uyu munsi canke ngo mama abana babiri, nari nkiraho nyene en plus nkenye
umva nayo se amaherezo menshi yo kugira intambara nawe mugabo ntazo nagize Imana ishimwe ko yanyindinda kwishurana nawe hanyuma par après yatangiye rero kuntuka neza sawa sawa muri 2021 j'imagine parce que nari mfise inda ya Cori ifise ngira nka 6 mois gutyo 7 mois yatangiye kunyenda ku statut atana kimwe dupfuye je répète encore une fois atana kimwe dupfuye nagiye mbona from nowhere yandika amastatut yanje 1 2 3 4 5 avuga Ozira koze ateye inda no mu diaspora yirukanye umugabo alpha nine soka na alpha yarinjiranye n'aba diaspora ibintu byinshi moi je savais pas que twapfa sinari kintu dupfa nagiye mbona nyaduka mugabo j'étais pas étonnée parce que navuga ati nimba après tout atwantu bose niba ashobora kuba atuka naka n'uyaramututse jewe no yindi ndabwira ntantuke we mayi ubwira ntantuke et puis ivyo aravyandika cwe nta nigeze nsinge ndaramwishura ndihorira irya kabiri rero kandundura aho namwishuriye aho nagiye kumushutana nambloka yari yanditse still kuri pregnancy yanje kunda yanje no nibaze ko bwa mbere yanditse kuri couple yanje na Alpha ibintu byinshi ko twavanye twagize ibintu byinshi ama après sinzi kuntu yumvise ko mfise inda acavuga rero ivyinda vyuko natinda no mu diaspora mva nico twapfuye na Alpha mpamvu twavanye bla 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 ibintu byinshi yandika ku mwana wanje and people who know me bavuga people who knows me I don't know abantu banzi barabizi ko hari ibintu bidakorwa ko mu buzima bwanje hariho ibintu bidakorwa ko mu buzima bwanje tera bla 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 vuga ivyo ushaka vuga ko natanze hariya na hariya vuga ko ndi ndaya ya 5 vuga ko ndi gisuma vuga ko n'ibintu bindi baravuga ku modoka yanjye n'agaporoporo mfise abahabara mfise ibi n'ibi tout ça tu peux parler de tout ça avuga ati it's okay none atari ivyo bica biba vyo kwene ngo niko urabona ko yabivuze no mugabo pima urenge barrière uje mu bana biwanje navyaye natwaye amezi 9 utazigise aho vraiment mpamagaye canitaba uwo mpamagaye canitaba Joye nibaza ko uwo munsi kubera ko yaransotoye arampamagaye ndamwitaba namwandikiye message hariho message imwe naje vuga ati manaje message uriyandikana naje nayo kwa barafre namubwiye nti Mademoiselle Rinat nimba vyaranse kuvyara nimba vyaranse kutwarinda amezi 9 umwana umushikane reka kwirigwa uratera urwamo uradahwa uragira inzigo ku bantu Imana iriko irahezagiza ibibondo wakoni bazi ko nakavuganye ishavu kora ko yarahejeje gusotora kuvuga wowe ufitiye inda uriruhiye uragize nshobora umuntu akaza kwasama ko avuga ibintu vy'inda yawe iki nibiki ibintu nyene vyinshi rero nkora agashavu ndamwishura mugabo yabaye message ya nyuma ne interchange nawe yabaye ya nyuma ko niba ko ntiyanyishuye vraiment ntiyanyishuye shobora ko yaramukoze ko vraiment sorry Nina sorry vraiment shobora ko yaramukoze ko yaciye ambloka acarambloka kuva rero ico gihe gushika ni size imyaka 4 imyaka 4 yaciye atangura rero kwiruka n'ubuzima bwanje kwiruka ebana course n'ubuzima bwanje nkoroye ozarakora akorora uku ngira ngo hakumenyana twete yanje ngenisa atangura kuvuga et par après bimaze kuba vyinshi yarabivuze mwaravyumvise harageze aho tumwitwarira hanyuma arafatwa bigoranye yaguma yiruka yinyegeza gushika naho hagera aho bamuha avis de recherche bamuha avis de recherche bagabe hajya batanga avis de recherche kugira ashobore gufatwa hanyuma ate barafatwa afashwe
hari dosiye zingana kuza abantu benshi jeje nyine vraiment z'abantu twa turi benshi twamwe twari twashangira nka witsi canke navyo nibuka neza twari benshi kubera ko hari abantu atuka bagatinya kwitwara ko bavuga ngo urumva ngo uri ngo ngo ava muri uyu muryango vyahehe vyawapi umuryango wahe ko babesha ko n'abantu bamufunguje ari basimbize hora bivuga simbize ari we yaje kumuvugira aramara iminsi muri Enapo afunzwe sha mbwa yarateye ikigongo vraiment yarateye ikigongo ariko kira hari ahantu haraza abantu baje kumuraba muri famille ko nyine kuri je sinzi bakabona nyine ko bari bababaye alors pourquoi alors ntarangira ama réaction ku bintu akora ku bintu avuga ko ku bintu yirirwa aravuga du lundi à dimanche gushika ntavuga n'imodoka yanje ngo n'igiporoporo ibaze umuntu waba arakashika no kuvugana urugira commentaire ku modoka Ndibaza ko yabazi n'ahantu mba ngira abasaba pampe nawe nyine muzomuhe n'ahantu mba kugira ngo navyo nyine aronka amakuru yo kuvuga nyine vyose. La raison pour laquelle je réponds pas, c'est parce que j'ai compris qu'elle a un problème. Jewe sindi umuntu mubi basha. Malgré ivyo avuga ivyo mugira nte, sindi umuntu mubi non plus sindi umuntu mwiza. Ndi umuntu ari normal, akora amakosa des fois, ko kandi nta kibi mfise muri jewe. Ça je le sais. Je rero navuze ati uyu muntu nkabandanya ndamukurikirana nzomugira nabi arongerageza kumutahura. Je navuga je n'umunyakarama kazi. Jewe ndihorera vraiment umuntu akansotora mugabo iyo ngize reaction ngira reaction mbi cyane abandi bari hafi yanje barabizi. Ngira reaction mbi vraiment. Alors nimba navuze ati niba uyu mukobwa twarashoboye kumwitwarira. Nimba ukuntu yari ameze muri Enapo. Kuntu yari désespéré. Akaba yarabandanyije atuvuga adutuka yarasize asinye ko atazofase kudukoza mu kanwa kiwiwe mugabo n'ubundi akabira n'agasura akabikora nuko elle a un problème ici dans son cœur. Il y a des gens qui disent ko afise ingwane ngo mu mutwe ngo arasara nasara mukwine nati nasara arakomeye ari consciente y'ivyo bariko arakora gusa ikibazo afise kiri psychologique. Just no psychologue mugabo ngerageje mu manosio makiya mfise yo kwanaliza abantu nama comment dire imyitwarire y'abantu kuntu bitwara en tout cas ndabona ko arafise problème soit ntiyakuranye n'abavyeyi babiri ngo agire équilibre muri enfance yiwe bafise bamuha urukundo bamukunde nk'umwana hanyuma ngira niba yaragize imana akagerezwa n'umuvyeyi umwe n'uwo muvyeyi ngira ntiyamuronkeye umwanya ngo amuhe urukundo ashobora kuba yarakuze yifitiye ingorane nyinshi mu buzima bwiwe yarabuze umuntu amukunda yarabuze umuntu amubwira nti mpore savare reka kugira ibibazo wenyine tubwire tugufashe burya iyo ugize ingorane zo mu bwana amavuga aje n'impamvu nkora muri maji n'amambaza abantu enfance zabo c'est pas pour rien ni kubera ko zireza ko enfance y'umuntu canke y'umwana yafecta gose ukuntu azokura ukuntu azomera impamvu nk'abavyeyi mwe muze muraho urukundo abana banyu mubakunde mubarere neza bakiri bato kuko uwo mwana uri kuri mu rukundo uwo mwana uri kurafata nabi uwo mwana uri ura maltraita ntuzi ikintu azoba muri kazoza. Rero Neri ntashobora kuba ari umuntu yamana inzigo yamana ishavu nero agira ishavu karibona no mu maso je sinkurikirana ibintu vyo mugadukiye amaniki harabampa ndabona afise ishavu ryinshi mu maso afise inzigo afise avuga ati umuntu ahuyengera ngo yona kwica afise ishavu ryinshi cyane. Alors ivyo ntivyizanye ivyo ni ibintu bisanga bikomera yagize kuva kera ngira kuva kiri umwana gaca akabura n'ukuntu abivugwa akabura n'ukuntu akira bikagenda bikirabuza umutima wiwe umutima ukaba noir akaba ari wa muntu anezererwa umuntu agize terambere mu buzima bwiwe anezererwa umuntu mwiza Imana yahaye beauté naturelle anezererwa umuntu Imana yahaye igikundiro
mu bantu bamukunda sindi kumvuga jewe jenyene n'abandi muze muri abantu yataka dusanga ari umuntu yageze akajimensi naho kuba ari gatoya basi wagize nk'indirimbo ira trendinga irariye hit wagize nk'akavideo ka trending umwanya uri kuri trend wubatse nk'ikintu wagize ikinye muze muri abantu yataka n'abantu bafise ikintu akantu akabuto Imana yabafyondeye niho bantu yataka hari que des fois umenga agira avugira umuntu et moi j'ai peur des gens avugira jewe nababwira ikintu kimwe abantu ntinga je sinyana ari nati muga ndatinye cyane ndatinya abapampe biwe bage bamuha amakuru ko jewe nandi naho duhurira nta namwe duhurira abantu banzi barazi hutine zanje nazo nta hamwe zihuriye n'urya mukobwa nta na hamwe donc bisigura ngo arafite abapampe biwe kubera ko babizi ko ari obsédé par ma vie babonye akantu kuri jewe uzareka asangira naka bamaze kumurungikira ozi aciye ngaha bamaze kumurungikira n'imodoka inzimane igitoro caheze baramurungikiye nimba no musingira ngo nambaye unye baramurungikiye niba naragize make up ntifate ça arrive dans la vie baramurungikiye abo bapampe nibo ntinya parce que elle j'ai compris qu'elle a un problème j'ai pas peur d'elle parce que namaze kubona umuzi w'ikibazo ciwe afise ahantu uri mugabo abapampe biwe ni abantu musangira ni abantu mwirigwana ni abantu bibaza ngo nabana beza ni abantu waruzi ngo nabantu bazima kumera abantu baryoherwa ari uko ubone ariko babonye uri kuratukwa ariko babonye uri ko urahambika ibara ari uko babonye uri ku karubanda niho bumva ko bafise plaisir babandi uteye imbere bajingitwa ntibabivuge bira ntibabone ko ari abantu babi mfa kumugwa mubona ko ari abana beza mwe mubona ko ari abana beza mugabo bavuga ati icompuye umuntu ejo akagwa icompuye umuntu agahomba icompuye umuntu ejo agafisiritira akagwara nk'ibihere mu maso icompuye umuntu ejo bakamugonga imodoka ikagwa hariya muri Kaneva icompuye umuntu ejo business ziwe zigasha icompuye umuntu abana be bakagwara abo ni bamwe bahinduka abarozi mu nyuma nabivuze muri final fact bone bahinduka abarozi mu nyuma ko uragira inzigo ikakwica ukayubakirako ejo ugashaka iyindi ejo ugashaka iyindi ejo ugashaka iyindi après bizokubana vyinshi vy'expose n'vy'exposa shugaragara no bavuga ngo iminsi yeboze igisuma ni 40 abantu bamushira amakuru nibo bashaka kutubona twaguye ubundi uri yanye ifite ikibazo uri yanye ari obsédé par ma vie sinzi ko navuga ngo aranyanka canke ngo arankunda oya je j'ai toujours pas compris kugira se kwa nk'umuntu bisanzwe no kuba obsédé alors abo bantu rero bapampe biwe nimwe muri amashetani nimwe muri babi abo bantu mubona ariko aratuka abantu mugaca muryoherwa mu makomantere mutwenga ko turagufana nimwe muri babi abo bantu nk'amakuru aje gutuka yo gusesa ngo bivuge ngo turagufana ngo turakundira uko uravuga abantu ni bari babi parce que ukunda kabi ku bandi bantu nturigira wiyumvira biramutse bigushikiye wowe ugenza gute ubaza ko kuvuga ngo bavuga je ukaguma umwana mwarabara imagine toi umunsi umwe nimwashwana hama ejo hagusesa kurya jewe urabona avuga du lundi à dimanche arandota arangira ama live gira ariko arafungana namvuga no mitwareta bariko aranyumvira ibaze bigize vice versa bikaja kuri wewe je te jure tugira hypertension avese c'est parce que mwiyumvira bibi ku bandi bantu utarenze mutiyumvira ati je bishikiye zogenda gute abandi bantu bakabiri ntinya bakorana nawe n'abantu bamuha amahera oui il y a des gens bamuri kugira ngo atuka abandi bantu il y a des gens bamuha amahera bari hanze bamuha amadolari bari mu Burundi bamuha amarundi kugira atuka abandi bantu je ndatinya ariko aravugira abantu iyo nguye ku bintu vyiwe hama nkumboreka atuka umuntu caniyumviriza abariko aravugira nibo ngendera kure kuko abariko aravugira je sais pas pourquoi ariko arakuvugira parce que je sais très bien ko abantu bamuri kugira bavugire rero nimba wo muhamara kugira kuvugire c'est que tu es très mauvaise kumurusha
et tu es très mauvais kumurusha, ni uri umuntu mubi. Rero mwabantu mwe nagenda bamenyeshe ko muri 2025 mubimenye, kuva muri 2021 mubona ariko arandika ariko aravuga ibiki n'ibiki, n'ubu ntazobiheba kubera ko arakunda ubuzima bwanje cyane, arabuhumeka, ntazobiheba. Mugabo plus jamais kuza kunteshereza umwanya mwantu, munteshereza umwanya mumpa amalinki yo canke mumpa screenshot yiwe, parce que je veux pas. Chaque fois, it doesn't entertain me and ntibimfasha. Sinisha numva ngo ndi umustar kubera ngo bako baramvuga. Je ustar ndabyiremera, ndabyigirira jenyene. I made myself. Sivyo? Rero abantu mu nkunda mureme, nta kintu na kimwe napfuye nawe, rien du tout. Habe kimubabaza gituma nkumavuga buri munsi nuko avuga sinishure, atuka singire réaction. Rero ivyo onye, comme mon père toujours ayama bimbwira, on répond les imbéciles par le silence. Kandi nta kintu kijyana nka silence. Umuntu ariko arakugira nabi, ugahora ntumwishure ntugire réaction nimwe, birajyana. Rero nimba mubona ahora amera nk'umuhariwe n'amavubi, akamera nk'umuntu agira sare ariko aramvuga, nuko azi ko ntigenda ndamwishure, biba vyamubabaje. Niyo mpamvu na fois passé yararyohewe ubonye ngize réaction kuri ibyo bintu by'abaspayi. Kandi à vrai dire, c'était pas elle nayo nishuye ko si yabivuze. Gusa kubera ko muri conversation yararimo, yumvise umengo cette fois at least basaranyishuye, arishe ku bintu narindimwo basi. Yaciye amera nk'umuntu bashize ku ugwaga, amapiripiri. Acara sara muzara nyuma y'iyi video azovuga nk'abantu, avuge nk'ingoma yatobotse. Avuge hago hanyomenga ndamuhaye courage no kuri Neri, uravuga vraiment, urumva wivugire, baguhaye amakuru vuga, namwe yababwiye mukumva nivyo emera. Kuko sinuza kubabwira ngo yango arabeshe, ibyo bintu avuze sivyo, ibimeze udabasigurira ngo urumva yavuze uyu muntu ukora umuhabara wanje ko nanicaranye nandi ko turapanga akazi ko turavuga ibi nibi. C'est pas ce temps là. Mwebwe ukabona ubwenge bwawe ufise nk'umuntu akuze, ibintu avuze uri kuravyemera, c'est que nawe tu as un problème. Simvuze ibintu avuga byose sivyo, oya, hari ibintu avuga vyo, kuko umuntu yari obsédé par ta vie, par la vie des gens. Des fois ararondera n'amakuru, rero amakuru yarondera, hari igihe aronka amakuru ya vrai, n'igihe aronka abura amakuru agaca yakreya, sivyo? Rero nimwumva ariko aravuga ibintu, zugurutsa ubwenge bwawe uvuga ati ndavyemeye, arampaye inkuru ishuha canke. Hanyuma para kuza kumbaza je ngo mbwira mumbaze ngo mon avis ngo sur ce que les gens disent. Et puis autre chose, mu ntango navuze nti sinkunda abantu bampa ama screenshots, sinkunda abantu bampa ama links, sinkunda abantu bashaka bazana n'ibiyago vyiwe ahantu nicaye, kubera basha no kwinababwiye nta nakimwe bimariye. Rero n'abantu mwese muhora muzana ama comparaison ku ma réseaux sociaux, ngo hari umuntu abonye yanditse ngo je ngo $15,000 ndayafise hehe, ahubwo yana wapi na 15,000 mimi, wapi na wapi, sina baba na mfise. Ayo ma comparaison yanyu y'ubujuju muze murayashira, muze muragira ama comparaison ku bantu bashaka kumugira ama comparaison, naho nyene mureke ngishobora ko mwagize ama comparaison ya vrai. Basi umuntu muna mukonsulte mu mubaza ati ibintu none nivyo ni gutya bimeze, est-ce que tu as tout ça? Comme ça abana babiri biri public nta muntu atabizi, ko mfise YouTube channel ifise ababone, je sais pas, ibi nta muntu atabizi, biri public. Comme c'est TikTok imeze uku biri public, comme c'est IG imeze uku biri public. Ikintu kitari public menya ko nta makuru gifiseko. Ikintu tutashize public nta makuru mu gifiseko. Ushaka kwibaza ko amakuru ufise amakuru k'ico kintu, mugabo ugasanga uri c'est le contraire y'ibintu uri kuratanga canke ibintu uri kuriyumvira. Rero il faut ko mugerageza gucréer ama contenu, basi ntimuri aba content creators, basi muzomwenda baha ama idées menshi y'ama contenu vraiment.
Dawa my idea ma contenu mwoka apana ko ama platform yanyu azoka amaduzwa n'amadrama nakayatutsuyu baravyishe aramushesheye ubufu ntaca asigaje ntaca agizente. None Imana yabaremye ngo musamburane, Imana yabaremye ngo mwongereze ikibi mu kindi kibi. Erega umushikiriza gitutsi nawe n'umutukanyi. Abantu mu muhama platform, abantu mutanga ama platform y'ivyo abantu batukana, nimwe muri abatukanyi, namwe murimo mu batukanyi. Niyo mpamvu I cannot be friends with you guys, I cannot be friends with you. Niyo mpamvu munanyanka. Musi nabonye kuri umu content creator, ama content yawe arayo gusamburana, we never be friends. Even though you can try to ask me for help, I will never help you. Not because I'm a bad person, no. Because I cannot be an hypocrite. Jarenze nigira nkamenga ndazi kuri umwana mwiza nzi kuri umwana mubi, je ivyo ntavyo nshoboye, muze mubaza abantu banzi. Jewe wanje uri umwana mubi, uri umwana mubi. Uri umwana mwiza, uri umwana mwiza. Nanje Imana ikaba yarampezagije instant yihenda gake. Jewe ubonye uri muri contact zanje, ubona ama statut yanje, nkabona yiwawe. Ukabona tumaze imyaka ingahe tuzinanye, mbwa nta munsi turiga tuvugana bi flowing. Seke vibe ntizahuje. Simuze ngo ngura umwana mubi. Swat vibe ntizahuje cyangwa ndazi ko ntari umwana mwiza. Rero uciye unapima ukanzana mu matiku yawe, nterafuta nimero yawe. Yeah. Nterafuta nimero yawe kubera ko ntago nkeneye gutunga nimero z'abantu babi mu buzima bwanje. Abantu muziko nta vibes ziri positive mu buzima bwanyu, just no psychologue ndabavure. Sise n'uwo mwanya. N'uwo mwanya ntawo mfise. Donc bisigura ngo swat ndihorera kora sinzi ndagufasha. Mugabo style uje kunyiboma ko kugirane oya kweri. Ya ndakwegera kure. Nyigira avuga shwi havyo nshoboye. Reka. Rero if fasha umwanya wanje, umwanya wanje iri précieux. Nari kwa ndiko ndavuga ibintu bitese. Nkaba ndi kuvugana Rinati. Nababwiye impamvu mu ntango. Please, since today, don't ever bring me those drama. Don't ever bring me those stupid things. I beg, mwana wa Nigeria. I beg. Kubera jewe nzokugurura, abanzi baranzi. Ndakugurura pe. Ndabaha nka example, hari umuntu twitwa ngo turazina, yitwa ngo ari mu contact yanje. Igihe biduma bavuga ko mfite inda gatatu, which is a blessing. Being pregnant for my third child is a blessing. It's not a curse. Mu buzima abana banje bazokumara imigisha, bashake bashike kuri 10 bazokumara imigisha mu buzima bwanje, parce que ndazi ikintu je mu buzima bwanje bazana. Umunezero, amahoro, stability, equilibre mu buzima bwanje bana banje bazanye. Rero kuvuga ko ngira mvyare kandi c'est pas ikintu kimwe muko muravuga cyangwa kuvuga ngo we ngo yavyanye n'abagabo benshi. So what? Nimba Imana yese kuvyara n'abagabo benshi, vyara n'abagabo benshi nye. Ubuzima bwanje ntiburobeje kuba nk'ubuzima bwawe. Kandi ubuzima bwawe sinkeneye nanje kububamwo, nyene kuba mu buzima bw'iwanje. Sivyo? Rero uwo muntu acaraza inbox wanje azanira screenshot, acatangura kubimbaza, kumbaza ibintu vyinshi, ko mfise inda, ibintu vyinshi. Sha mukuri sorry ibintu nasanze namwishuye vraiment. Parce que why uzaniye screenshot ibintu nk'ivyo? We twari kumwe gene twarasangiye, twari turi kumwe. Iyo nda warayibonye. Inda wotabonye tuzinanye giribwa no muntu duhora kubona ngira ngo muri rimwe. I don't like. Anyways, nuko ibintu bimeze. Je vais pas m'intéresser sur sa vie. Je vais pas savoir ce qu'elle fait dans la vie. Numvise ibintu wareka aragira parke, ndamwifurije kugira parke neza, kuyubaka, ayiheze, azaronka abakiriya, atera imbere vraiment. Aronke occupation, aronke ibintu bimwocupa. Imana izimuha abana mu buzima.
nukuri muri umutima wanje akina sengo ndamukunda mugabo no kwisi ndamwanka parce que sisi umwanya wo kwanga uyu ubugi wanka umuntu nawe usanga witayeho ubuzima bwiwe cyane usaguma wiyumvira none uyu muntu ndamwanka mbega yariye Imana yafasha akabatariye ugize Imana akasanga yariye Imana mbi ucubabara rero nta mwanya afise wo kwankana nawe wo kumwanka mugabo no kwisi ndamukunda bisigura ngo araho nyene araho tu rero ndamusabira guhezagirwa irya park ariko arakora amazimya ariko aravuga nukuri yikonsantre ayubake ayiheze Imana imuhezagire azana yubake neza ntibihombe aronka abakiriya ko musangira ngo tuzoruhuka induru musuma Nabwira abantu mwama drama you need to find something to do guys you need to find something to do shaka kuocupa shaka gutuma utagira umutima mubi utaronka umwanya wa energy negative sivyo ikintu ngira mbwira abakunzi banje muhora mubira mugaca mubabara mugaca bigaca bibasiga muri position y'umunyavyaha na mwebwe mugasanga muri ko muratukana kubera kurumva après ndabizi ko munkunda vraiment rero mushaka gusupporta abantu bariko barantukira musana mwatukanye mwamututsi nyene bimeze ukuntu nukuri ntimwinjire muri iyo trap muri uyo mutego wo kuba abanyavyaha namwege wo gutukana yo kuba uzi ko nturi umuntu atukana mu buzima busanzwe mugo umuntu arakubabaje tellement que usanga uri kuratukana nimureke kubiraba reka kubiraba arafise abantu biwe akunde ariko aratukana afise abantu biwe akunde ariko aravuga nabi ariko aravuga rererere umwanya wose nimureke abari bo baza kuryoherwa ivyo nivyo ariko aragira mwe mutabikunda mubirabira iki kwera umucamuza kumbwira ngo yagututse yagize ibi nibi sinkeneye ko mubinzanira reka kubiraba wiravye ntabika kubabaza nta kundi wihangana inshuti yanje wihangane kuko nta muntu akwiye kuja kubiraba na mamega yawe agiye kugura uravactiva urabiraba donc cyo wihangana nshuti jewe niyo mpamvu namavuga nti jewe kubera ko heureusement ko n'amakonteni y'abantu batukana atangyohera naho bareka tukajewe je defo hari gemo mali ndakubwiye ko ntashaka kurenza iminota 2 ndiko ndabiraba none mbabarira mbwira ndabiye imisho y'isaha yose canke iminota 10 iyo umuntu ariko arakarana kuko ariko atukunde muntu kugira bihere gute bihere ngize ishavu ngize inzigo nje gutukana nawe na jewe nje kugwana nawe ndamwifuriza inabi you understand me mu protege imitima yanyu numvise ko afise na party abakunzi y'abapampe biwe mwe muhora mu makuru mukunda nini ariko aratukana muze munayitaba ndaramubwiye na publicité d'ailleurs abapampe biwe mukundi ariko aratukana mukunda content zo gutukana muze mugende mu bijya party yiwe sivyo none nukuri Imana iriko irampezagira sino imanuza iriko irampezagira ko muraza ahantu yankuye n'ahantu nshikanye ndashima Imana cane gose kandi umuntu ariko arahezagirwa abasi baragwira rero ivyo ni ibintu Imana ntaho ujakiri kare niyo mpamvu ntembera mu basi ngendera mu basi ahantu hose nyine urumva mugabo kandi cima n'abakunzi benshi abakunzi fise ahantu hose muri Imana igumi bahezagira igumi baha akantu igumi basukira parce que vous êtes très gentil parce que vous êtes très gentil kandi abantu bafite imitima myiza idacafuye Imana igumi bahezagira rero kuba uyu munsi ndiko ndabatake ndiko ndatukwa ndiko ndagirane c'est parce que ils ont vu ce que Dieu a fait Dieu a fait dans ma vie byarabashikiriye donc je m'y attendais je m'y attendais donc nta kuntu na kumwe nari gutera imbere ngo ngire kagasubyo kanje gasa neza ari umuntu ansaba commentaire ngo cyane haseza gute ngo abantu bakunde gute nari abarundi mushakiye umuntu ateye imbere muca mumwana nagiye fanko hajera akafana kugira ngo nabandi bashoboye kugira amakohaje yo kubikora muganyene mayine bitegwa no bukende ubundi bitegwa no mu bindi bihugu biteye imbere nje nibaza ko abantu bagererwa abantu bateye imbere I guess donc nenda bizi ko Imana ikanyugurura umuryango uyu hari abantu baca basara baca gawe nenda biteze gose ko nkugurura studio
azoca amera nk'umuntu batize ipiripiri. Nari ndabizi, nari ndavyiteze. Donc ntibice intege umukobwa ashaka gukora, ashaka gutera imbere ngo kubera ngo uziba ko aramuvuga ibyo bayumva abantu bakobwa barabambwira ngo shango nukuri jewe ndi muri place yiwawe. Sinosohoka no hanze kandi. Mais pourquoi? Kugira uryohere umwasi. Kugira uryohere urya umuntu ariko arakugirira nabi. Donc toi aussi tu t'enfonces. Aha kuryoherwa ngo ubandanye ubuzima, ubandanye ukora, ubandanye batanga ama content, ubandanye utera imbere, ubandanye ushininga, usa neza. Uca wiyamfunza ugaca kwigana mu cyumba. Oya, oya namwe. Mu gihe uzi neza ko ibintu uko ravuga sivyo, uzi neza ko ari rementanya, uzi neza ko bariko baranabivuga, abantu bakwifuriza neza, ntubahe iyo chance yo guca ubaho nabi ngo ni kubera ko bakuvuze nabi. Alors, bandanye ukora, bandanye utera imbere, ntutinye gutera imbere ngo bazokuvuga, bandanye ushininga, bandanye utwenga, bandanye uririmba, bandanye usohoka nimba ubikunda, bandanya wiha akantu, bandanya wambara neza, bandanya uba ahantu heza si Imana iguhabwa ubushobozi, bandanya wiyitaho, gira sport, sohoka wihe show. Kuko uriya muntu ariko arakwanka cyangwa uriya muntu ariko arakugwanya ashaka nyine ibyo bintu ntubandanye ubigira, ntubandanye utesa ko ivyo bimubabaza. Ibaze rero cyumuha iyo acawe niyo mpamvu yarababwiye je nzobaha content uyu mwaka ho ndisa na bouche, sinzi umwaka Imana yampaye na bouche, mfise umunwa uyu mwaka nzobakubita bouche mugazi bijaraga ngo umunwa ni ntunze jewe. Nzwe n'umunwa, donc bisigura ngo bouche ubunye nayongereje. Depuis que nayongereje ama content ngangira ndayagire menshi. L'année passée nagize make kora ko nayugurira l'année passée hamaje ndafatirwa cyane sasa mu uyu mwaka ndafise umwanya uke ugama content. Nzobaha ama content gushika umwansi agwaye intandara nkuko nabivuze. Ako navyo ndamwifurije. Ndabifurije gukizwa, Imana imuha amahoro. Ariko navuze ko nari nati ko ashaka ko afise problème yo mu bwana. Neri uragenda wivuza. Uragenda ku psychologue umuganirize. Psychologue muko muraba iyi video ni mumuganirize mwazo bumvira ndabizi. Mumuganirize mumuvura ivyo bikomere abo umuntu muzima. Erega abasha ejo bazomugonga. Ejo bazomwica. Itazovuga umuntu ntihangane. Ejo azovuga umuntu atari zen, hama bahure amuha amakofi, amukubita, amugirire nabi, amuboreze igufa. Nimba je ntagiye kumutwarira kandi uyu munsi nuko nzi ko afite ico kibazo, kuko nubundi naho bamufata bakamufunga azova yose kandi gutukana kandi kora ko umuzi w'ikibazo ntiwavuwe, bazomufunga asubira aveyo asubire kandi atukane. Donc niyo mpamvu mwe mu bapampe biwe mumukunda, nimba hari nk'abapampe bamukunda biwe b'abapsikologe ni mumufashe basi mumuvuze, kuko ni mumukunda muramubesha muraba hypocrite. Kwigihe yarafunzwe nta muntu yaje kumugemurira, mwe mukunda ama content yiwe nta muntu yaje kumuraba. Ni mwaje ngo muvuge ngo free neri nati ntavyo kandi mwaramenye ko yafunzwe baravyanditse ahantu henshi, baravyanditse mugani bigaze mugira reaction ngo mumufunguze. Mwari muri mu bantu bako baratonsa, mwari mu bantu bari chwe basi none kama tunajuana atakujuana. Donc vous l'aimez pas. Nabamugira umugenzi sabagenzi biyo muramutinya, mutinya ko abasesera ubufu, mutinya ko amafuti yanyu azana ku marezo sociaux ko namarabizi ko ari capable kubikura. That's mwigira ko umugenzi. Ndababeshe mvugisha ukuri. Abantu mwigira ngo muko muramuvuje muko mugira bagenzi biyo. Bagira muza mwagiye muri show yiwe. Est-ce que n'urukundo mumukunda? Cyane ndashaka no kumutinya. Je nase kuvuga amazina ngira mvuge gahamwe ndabazi bamwe bamwe. Muguma mugendana nawe mumutumira musangira mugira nte kubera iki barakora ko mufite urukundo rwinshi mumukunda oya parce que vous avez peur. Wasi wari ibintu byanyu hanze.
Alors parce que moi j'ai pas peur d'elle. That's why n'ubu ndamuhaye permission abandanya avuga, abandanya baha show y'ubuzima bwanje. D'ailleurs ega je sinigera nkure ma emission nivuga cane, niyo mpamvu nagize n'iyi chaîne ya kabiri. Rero urumva abafashije kumenya, kababwira ko mfise umuhabara ngurira igitoro, mfise umuhabara ndihira inzu, mfise umuhabara yanyubakiye studio. Umuhabara yantwaye mu Bushinwa, wamuhaye Dubai, uriha amahera y'abana y'ishure, tuje ko nayivye atari iwanje ndayitirira. Ibi byose uzobabwira muze muvyemere. D'ailleurs muze muravyemera, muze muravuga ati yes that's true. Ababwiye ngo simpembe abakozi, umviriza muvyemere. Mbere ibihe bintu bindi numvise yavuze ndanavyibuka, simpembe abakozi ngo ufise inzigo. Okay, siyanisigure muvyemere. Nimba afise inzigo mwe mukabona ko mfise inzigo fine, abantu muzi kugira ama analyse, umuntu afise inzigo aribonekeza wenyine, sivyo none? Rero abantu muza muramuhenda mumufana no kumamashi mugira wita anye, murabana babi. Laisse-moi dire que vous êtes très abana babi. Hanyuma ngira mpereze kuri iki, barundi kazi, inshuti z'u Burundi, je suis très sérieuse là. Umuntu ahezagiwe nimukureho iyo contexte twese tuzi ko umuntu ahezagiwe acagwiza abansi. Ni mumwankuhaje, mumuhypinge, kubera kugira ashika aho hantu aba yashitse, aba yarushe, aba yatanze amasacrifice menshi cane. Niyo mpamvu aho hantu bayashitse hashika bake, kubera ko suko batabisha, suko batagira ubwenge, suko badafise n'iryo shaka canke suko batabishaka, ahubwo nuko hagoye gushika aho hantu. Rero umuntu mubonye ahaduza umusozi akawuduga akawushikako, reka kwifuza kumukorora hasi, reka kwifuza kumuvunagura ngo ntabandanye aduga, kuko nta na rimwe niyavunika uzoca uduga umusozi we ngo ushike hejuru kwisome. Ahubwo mwankuhaje aduge, ejo nawe aza kuduze. Ibintu vyo kugira amashari, vyo kugira inzara zitera inzigo tubigabanye. Rondera ikintu ukora, rondera activité, naho wowe uhembwa 100 000, naho uhembwa 50 000, ayo 50 azovyara 100 000 avyare 200 000. Nimba naho uri umunebwe, uri kinebwe c'umugore cyangwa c'umugabo, udatera imbere kubera ko uri umunebwe, reka gushavurira abantu batari abanebwe, kora se bakugize umunebwe. Reka guca uvuga ngo urya bigaye bironka guteraga bayimuhaye. We nimba kubera ko ubona ko ivyo uronse vyose araga babiguhaye, reka kumva ko abantu bose arabanebwe nk'abo canke batiyumvire bagukoresha ubwenge n'amaboko Imana yabahaye kugira ngo batere imbere. Reka gucubishamwe inzigo, tahura nti jewe no kuri naka vyaranse ko ntera imbere, vyaranse ko hano ndahashika, vyaranse ko n'ukuri nza ndavyuka mu gatondo ngo nje kurondera, Imana nimfashe canke nibampanure canke mumbwire mwe mubigenza gute. Mbwa nuco ugira inzigo vyakundi? Madame, messieurs, non. Oya. Kuko Imana iciguma iguhana, abantu bafise inzigo Imana iguma ibahana. Nico nagira mpereze ko ryohererwa umuntu ahezagiwe kugira nawe uzoshikirwe umunsi umwe. Vyase ko umuryohererwa basi kumva vyakurushije inkomezi. Reka kugira ikintu na kimwe ubikozeko, reka kuvyiyumvirako, reka kubivugako, reka kubigirako ama action. Fais rien du tout, fais rien. Umutima wawe ugira ngo ntuzuze ama energie négative. Kwa Imana iri mwijuru, ila voyer dedans, inaona kule mbali ibonye umutima wawe ucafuye, uzohezagirwa mbwa nta mahoro uzobironkamwo.
kushaka guhezagirwa ku bantu baheza bose abantu bavuga ngo ni Imana ngo bimva ngo ni Imana irabakora ngo n'abana beza ya n'abantu baye barahezagirwa mugabo amahoro angana gute ko tubizi ko amahoro Imana ko umugisha Imana itanga itawuherekezesha amarira yuherekezesha amahoro no gutwenga. Reka rero dukorere imigisha y'Imana abantu b'Imana, kora utuntu twawe tukunaniye, senga Imana izogufasha kugira ngo tugende neza. Nimba waraje kunsaba ubufasha sindabuguhenda umwana w'umuntu ushaka ko warahwira ndi muri mudumbi naguca ugenda uramvuga hariya hose ngo yengoze umwana mubi ngo yarazi kumfasha ibiki n'ibiki shaka gufasha abantu bose jewe ntibishaka kunkundira ni uko hari benshi mfasha niko ranje hari benshi bamfasha na benshi batamfasha niko ubuzima buri konse yaho guca ubigira inzigo uca ugenda uvyubakira ko ubigire montagne ikinyoma uca ugenda ucubake gushika ibi n'ibi. Alors les gens ndahejeje video yanje gize video ndende mugabo n'ukuri nizere ko ari rya nyuma abantu muzoza après iyi video abantu nzosura kubona banza n'ibintu byanjye nati muramureka vuge ko kuri imi yararumeze wo kuvuga nabi kuko yifite raho nyine ngwana nizo zituma vuga nabi muramureka vuge muga ntimubinzanemwo parce que I have a lot to manage in my life. Et je vous engage déjà c'est ni problème après problème mu buzima bwanje. No babwira ngo kumigo. Fisi ngwana ngishi ndiko ndagwana nazo. Marabizi ko mfise abana babiri ndeze ngaha. Nkeneye kurira bagakura. Samazi zo kumwa mukurira abana murabizi nyene biyohishije. Fisi amazi twakwize gukurikirana kugira ngo ntahombe ntibigende nabe sintwugare ntibatahe ndutahe. Donc I have a lot to manage in my life. Don't bring me ibindi bintu vy'ibijuju du lundi à dimanche mumbaza ibibazo vy'ubujuju ngo umuntu mupfiki umuntu mugiziki oya please don't kuko I don't have time kushaka kandi kuvyishura kubasigurira oya ndahejeje bre sivyo ndahejeje nzire ko mwantahuye nizere ko muvyumva ko nyene biraruhisha même si mbandirangagije ariko aravuga birarusha guma sigurira abantu ngo narakimwe dupfa narakimwe dupfa biraruhisha vraiment muriye kunduhisha sibindi bintu hishije nimba ashaka kuvuga mu musengere azokire gusa kuvugaho aracavuga alors les gens merci kwa mwaravye story time yes share ko like ugire subscribe kuri channel yanje ya Ozi Irakoze no kuri Siren Vibes la chaîne mère Siren Vibes ngana mufollowing mfurange ibiganiro dukora ni ibiganiro vyubaka ibiganiro bisambura ni ibiganiro bidufasha kwandanya muri ubuzima bugoye ni ibiganiro bidufasha gutwenga tukaganya ama stress ni ibiganiro bitwubaka nanje dishiramo kora ko nanje mbura biranyubaka mbere kubibaka muri ko murabiraba bitwubaka mubandanye mudutera intege parce que ntivyoroshe gukora biga biganiro hanyuma Imana izobandanye idufasha guma tubaha ama content meza abubaka abafasha kandi mugize n'ikintu mushaka tugudusujera muze murakidusujera tugikorerako kubera ko dukorera ku buzima bwacu n'ubwiwanyu mubayemo tubayemo. Alors bisous ndabakunda cyane bye bye. Ladies and gentlemen, wow. There's something about this girl, man. From around my head. Every time I hold back your feelings.